ukatishije 10,000 gusa y'umuntu yonyene urashobora kuba mu buzima bw'iwawe heje kwetablisa cancer izokurikirana imyaka ibihumbi n'ibihumbi muri generation yiwawe. Imana nihindura ubuzima, Imana yarahinduye ubuzima igiduha Yesu Kristo. Imana kimwe cyane imaze kubuhindura. Nimba ari imyaka wigeze kumara uvuga ngo abagabo baragoye, ivyo bintu c'est trop tard. Igihe wamaze kuvyenjekta kubimaramwe imyaka n'imyaka uvyiyumvirako, uyu munsi n'abana bazogukomokako bategereza kuzojya ingaruka z'ivyo bintu wamaze imyaka n'imyaka uvuga. Umwami wacu Yesu Kristo ashimwe cyane. Turabashimiye mukozi w'Imana Clovis muri kumwe, twasuye kugaruka mu kurikirane rw'ivyigwa dufishe. Reka dutangure dusenga dushimira umwami. Data mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye, turaguhezagiye cyane ku munsi umwe twari kure tutagira Imana rurema, ukaba waraduhaye ubuzima kugira ngo twitirirwe izina ryawe. Turagushimiye cyane ko waduhaye akaryo ko kugukorera no kuguserukira hano mwinshi mu gihe cacu. Ndagushimiye ko twigisha gukoresha umwanya wacu neza no guharura iminsi yacu, bitume dutunga imitima y'ubwenge. Data turagushimiye cyane ko ivyumviro vy'abantu ko birahinduka mu izina rya Yesu Kristo no dusenze kandi twizeye, amen. Kozi Imana Clovis muri kumwe, twasuye kugaruka mu kurikirane rw'ivyigwa dufise. Tufise icigwa nise ubushobozi bwo kurimbura. Turizigira neza ko nubwo hari umuyaga bikunda ko dukora. Dusichigwa nise the power of meditations, ubushobozi bwo kurimbura, nico cigwa dufise. Nicigwa kiriko kiratuganiriza kitwereka ivyumviro bidasanzwe. Twarabonye ko ishatumye umukozi w'Imana Yobu ashikirwa n'ivyamushikiye. Ubwo ruzitiro Bibiri tubwira ko kwari kuri Yobu rwari uruzitiro rw'ivyumviro, kuko tubona ko kimwe mu bintu vyari bimugize Yobu hano mu gice ca mbere, Yobu igice ca mbere ku murongo wa mbere havuga ngo yarafise, reka duhere ku gice ca mbere murongo wa mbere. Mu gihugu cy'uzi hari umuntu yitwa Yobu, kandi uwo muntu yari umuntu atunganye w'umugororotsi yubaha Imana akitandukanya n'ikibi. Icya mbere yari umuntu yubaha Imana akitandukanya n'ikibi kandi w'umugororotsi. Yari umugororotsi yubaha Imana akitandukanya n'ikibi cyose. Mugabo ivyo vyonyene ni vyatumye Satani ashobora kureka kumwataka. Kubera iki? Batwereka ko icatumye Satani amwataka yaciye mu buryo bw'ivyumviro, kuko Satani c'est un esprit akoresha ivyumviro. Uyu munsi hano kwisi intambara ikomeye cyane, intambara y'ivyumviro. Burya nubwo tubona hano hanze abantu ko baragwana mu biboneka, basi ibintu kwera bashikira mu biboneka, kimwe mu bintu bikomeye cyane kuri twebwe si biboneka. Igikomeye cyane ni bitaboneka. Nico gituma Bibiri iri clair ivuga ngo bitaboneka n'ivyo bihe bidashira. Nico gituma ubona n'Imana niboneka, mugiri khayel niboneka, mugabo nivyo iriho, niboneshwa no maso mugabo iriho. Imana simwe cyane. Haleluya. Mwumvirize hano Bibiri tubwiye ngo icatumye Yobu ashigirwa n'ivyamushikiye. Kane ngo kandi abahungu biwe bahora barondera inzimano mu nzu y'umuntu wese muri bo. Bandi majambo baragenderanira. Bamaze kuba bagenderanira, Yobu mu nyuma munsi Bibiri irabitwereka ngo kuko Yobu yibwira mu mutima, yaribwiye mu vyimviro vyiwe, mu mutima no kuvuga mu vyimviro, yaribwiye mu vyimviro ati mbebasha ubwo sino bangwaye, ubwo kweri mu mwaka uzanzobaho gute? Ubwo kweri kunyene bizoshoboka ko mbaho, nta kuntu bino bintu no binyereza no bikatisha. Hajyose tubona abantu bakoze ibintu ni ibintu baganirijwe n'ivyumviro. Bamwe biba ari ibintu ni systeme yiyubatse. Satani arashira ama systeme aho hanze nk'ibintu byo gukatisha utuntu, akabwira abantu ati cubwenge. Gukatisha utuntu ubu bavyita ngo nuguca ubwenge. Muga Satani arabizi ibintu ariko aragira. Uko ukatisha utuntu ni principe uri kuraviola. Uri kuraviola maluwa. Ico kintu katishije hari ikindi kintu hejeje kwimplanta mu buzima bwawe. Imyaka myinshi cyane, amageneration n'amageneration. Ukatishije 10,000 gusa y'umuntu yonyene, urashobora kuba mu buzima bw'iwawe heje kwetablisa cancer izokurikirana imyaka ibihumbi n'ibihumbi muri generation yiwawe. Bibiri iravuga mu gice cyo ca gatatu ku murongo 25 gico natinye nico cambaye ko
twaragaragaje kwerekana ko Yobu urukurikirane rw'ibyatumye ibyashitse ku buzima bwiwe zabaye ingaruka z'ivyo yagumye yibaza, ivyo yagumye yibwira. Haraho umurongo twabonye watubwira ngo ivyo nibwira yaribwiye mu mutima ko abana biwe bashobora kuba ari ibintu kanaka bakoze, maze kwibwira muri uko kwibwira abari kwarugururira umuryango Imana ishimwe cyane, kwarugururira umuryango ikibi, kwarugururira umuryango Satani yari yarabuze ahamuca, acaca mu vyimviro vyiwe. Amaze guca mu vyimviro vyiwe ivyabaye murabizi, ivyamushikiye murabizi. Nico gituma none munsi igame cence no kwitaga kino karabandanya. Uyu munsi Satani kineko arakora gikomeye cyane, n'ubwoba, ni mpwemu y'ubwoba, akaya ubwoba kugira ngo abana b'Imana mu vyimviro vyabo hatangure kwiyubakayo ico no kwita umwijima, hatangure ivyo ivyubatse mu vyimviro vy'umuntu nivyo acabaho ahaboneka. Bene data, n'ubw'Imana ifise umugambo ukomeye cyane yipfuza kukubeshaho ku buzima bw'iwawe, ntibiza guca bishoboka ngo nuko Imana yabivuze, biza gushoboka gusa kubera wewe ushoboye kubimenya, ushoboye kubihishurirwa, ugatangura kubisitoka mu vyimviro vyawe. Naravuze rafuwa pase ndavuga ngo kuva wije Yesu Kristo ugafata ingingo ku giti ciwawe ukuze, siniko navuga ivyo kubatizwa muri make canke menshi, niko navuga kwakira Yesu Kristo umaze gukura, ugafata ingingo ukavuga ati mwami Yesu ndakwakira mu buzima bwanje, umbere umwami n'umukiza w'ubuzima bwanje, guhera no munsi ndizera ko apfuye ukazuka ku bwanje, uyu munsi ndakira ubuzima bw'iwawe. Ndiko navuga guhera kuri urwo rugezo. Uyu munsi kuva wakira Yesu Kristo mu mutima wawe amagara meza, mu vyimviro ikibazo kiri mu vyimviro muga mu mutima wawe, dans le monde spirituel Yesu Kristo ngo arazinesheje. Dans le monde spirituel umutunzi, Imana kugize umutunzi uko imeze. Imana ifise ico no kwita ukwitega gukomeye cyane, insinzi ikomeye cyane y'Imana nigitangwe kubona mu vyimviro vyawe, hatangwe kuba nico gituma Paul yavuze ikintu gikomeye, yavuze ngo avuga hariya mu cete c'abanyefesi gice ca 17 avuga ngo kugira ngo amaso yanyu y'imwemu ngo reka twasome Imana ishimwe cyane, tucisheyo amaso gato nubwo umwanya bari muto. Abanyefesi gice ca 1 umurongo wa 17 havuga ngo ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo data wa twese w'ubwiza ibahe umutima w'ubwenge no guhishurirwa mu kuyimenya, ngo amaso y'imitima yanyu yihweze kugira ngo mumenye ivyo kwizigizwa no guhamagara kwayo ivyo ari vyo, mumenye n'itunga ry'ubwiza niragifise mubera, mumenye n'ubwishi buhebuje bw'ubushobozi bwayo ikoreshereza muri twebwe abizera, nk'uko kwa gukora k'ububasha bwayo bw'ubushobozi bwayo kungana uko yakoreye muri Kristo Yesu hamwe yamuzura imukuye mu bapfuye ikamubyagiza iburyo bwayo ahantu ho mwijuru, imushize hejuru cyane y'ubukuru bwose, ububasha bwose, ubushobozi bwose, ubwami bwose, n'izina rivugwa si muri iki gihe gusa ariko no mu gihe kizoza. Imana ishimwe cyane. Paul hano yavuga ngo arasenga kugira ngo amaso yabo yuguruke. Imana ishimwe cyane. Amaso yabo yuguruka, amaso y'abantu ashoboye kuguruka, yuguruka ryari nigihe abantu bashoboye gustoka mu vyimviro vyabo ibi bintu Imana ikiravuga yakoze. Birivuze ngo muri Kristo Yesu ngo muri we niho wanasaka abantu birivuga ngo niwe shusho y'Imana itaboneka, niwe kunengesera kw'Imana. Ivy'Imana ari ikeneye kuzokora ku buzima bwacu yabishize muri Kristo Yesu. Uyu munsi kuva ninze Yesu Kristo mfise byose vy'Imana, nshoboye ivy'Imana ishoboye mu vyo yantumye. Imana yiteze kuri jewe kubona ugukora kwayo nkuko Yesu Kristo yajana mu isi agakora nkayo, yiteze yuko nanje nkora nkayo. Mugabo rero imwe mu nzira ibidushoboza nako ndayivuga ni meditation de la parole, ukurimbura ku ijambo ry'Imana. Rero hano hari ivyandiko bimwe two kwisunga kugira ngo aka kantu ko kurimbura ijambo ry'Imana dushobore kukumva. Mugabo hari akantu nanditse hano kavuga ngo ugukoroka kw'abantu bose presque bose muri Bibiliya yari ingaruka ya meditation y'ibintu bitari byo. Nako ndabereka ingene Satani yesara systeme y'ubuzima ingene ubuzima bugenda bumera, situation économique financière, ivy'umubiri, ibintu wumvise kwira kubabaza mu nda n'ibindi byinshi. Wewe aca yitega ati uyu muntu niyatangura kwizera ibindi ko ibabonye nivyo acatangura kwiyumvirako. Uko umuvyimvirako niko vyistoka imbere muri wewe, uko vyistoka mu vyimviro vyawe niko bitangura kukubako mu buzima bwawe. Rero benshi ikibazo bagira
baca batangura gusenga ngo Imana ihindura ubuzima. Imana nihindura ubuzima, Imana yarahinduye ubuzima igihe duha Yesu Kristo. Imana kimwe cyane imaze kubuhindura. Uyu munsi ikikeneye nuko ufata ijambo ryayo ukarihinduza ivyiyumviro vyawe. Umugwanizi we warabizi avuga ati nta ngorane, je ndazi ikintu ngira, reka ninject ikinyoma, reka nzane ikinyoma mu vyiyumviro vyiwe. Atangure kubona ko mu Burundi bidashoboka, atangure kubona ko ubuzima bwanse. Ukuguma ubona arabizi ko uko umuntu araba ivyo araba nivyo acika. Uko uraba uko wihweza ivyo uraba niko biza kwistoka mu vyiyumviro vyawe. Uko vyistoka mu vyiyumviro vyawe biragoye ingene utobibaho. Kugira ngo rero Imana ihindure ubuzima bwawe, icihindura ivyiyumviro vyawe. Imana kimwe cyane nihindura wewe, ihindura ivyiyumviro vyawe. Ikintu gishobora guhindura ivyiyumviro vy'umuntu ni ijambo ry'Imana. Imana kimwe cyane. Reka turabe nk'ivyandiko bimwe dushobora kwisunga ngaha. Umuyaga ntutworoheye. Umusiguzi igice ca 10 ku murongo w'8. Haleluya. Muyaga muratwihanganira cyane. Uwimba icobo azogikorokeramo, kandi umena urugo inzoka izomukomora. Uwimba amabuye azomukomeretsa, kandi usatura ibiti bimushira kwirinde. Umvirize, uwimba icobo azogikorokeramo, uwimba icobo azogikorokeramo, uwimba icobo azogikorokeramo. Munyumvirize neza. Igihe cyose uri kuriyumvira ibintu bitandukanye n'ivy'Imana kwiyumvira ko buri kurimba icobo. Ntibavuze ko Satani azokwimba icobo, bavuze ngo uwimba icobo. Umusinguzi igice cishe mu murongo w'8, uwimba icobo azogikorokeramwo. Bisigura iki? Igihe cyose uri kuravuga hari icobo buri kurimba, bitebuke utegereza kugikorokeramwo. Bavuze icobo ntibavuze icobo cyo kuja cyo kwimba hari umuntu yapfuye, barabigereranije gusa. Ukuguma umvuga ingwara urasika ikinogo uri kurimba, kandi ico kinogo si wowe nyene uri kuraciyimbira, uri kuracimbira n'abantu bagukomoka ko n'abantu bakwegereye. Ndasubiramo, ingene ubona urugo rwawe, nk'ubugumye uvuga ngo muri runo rugo ngo muri no misi twaburaniwe, hasigaye ukuburanirwa. Muri ico gihe uri kurimba icobo, umaze kucimba nubwo utabibona, nubwo mbere mu misi iza wocuronka akazi keza cyane, nta kintu na kimwe biravuga. Hari icombo wamaze kwimba, bitebuke hazoguma hahaguruka izindi ngorane zituma utakaza udashobora gutora. Ufuma hasi, ntihabura n'ikintu uzamva ngo cagize accident, ntihabura ingwara usanga yaje ije gutora amafaranga, ntihabura umuntu uzamva ngo umukozi mushasha wazanye ngo yakwivye, ntihabura ikintu kiba urumva hari ikintu twabuze, hari ikintu twatakaje. Bene data, ntiyabura ikintu kiguma kiza gupertiriba, gushokoza, kunyiganyiza amahoro yanyu. Kubera iki? Hari ikinogo cimbwe. Imana kimwe cyane. Bene data, munyumvirize. Ivyumviro vyawe si pubere. Ivyumviro vyawe si harana bara bata iyarara mu Burundi sino havuga iyo quartier, hava humvikana ko ari muri sense yo gusuzugura abandi. Mugabo murabona mwese bamufuka batamwiyarara mu rupangu. Ujya mufuko wiyarara ikintu cyose umuntu atoya gitamwo, ikintu cyose umuntu atoya gitamwo. Mugabo ivyumviro vyawe mon frère, manage your mind, managing ivyumviro vyawe, managing ivyo wiyumvirako. Hari ikintu kije kukubwira ngo mu Burundi ntibishoboka, cibutse yuko wewe ufise isoko uvamwo, cibutse ko ufise data mu ijuru, cibutse ko ari ubwami wegukira. Situation zose ziba zigamije ko kubibamwe imbuto itariyo. Mes frères, mes sœurs, ikintu kimaze kukubibwa mu vyimviro vyawe, ibiriko birabahanze uri kurata umwanya. Nimba ari imyaka wigeze kumara uvuga ngo abagabo baragoye, ivyo bintu c'est trop tard. Igihe wamaze kuvyenjegita kubimaramwo imyaka n'imyaka uvyimvirako, uyu munsi n'abana bazogukomokako bategereza kuzojya ingaruka z'ivyo bintu wamaze imyaka n'imyaka uvuga. Harashobora kuba situation igoye mbi ikomeye ukayibamwo ukayicamwo. Mon frère, ntuze wigere wemera n'umunsi n'umwe kubiha umwanya ngo bikwiplantemo, bikwiteremwo. Bamaso ntiwemere guha ikibanza Satani. Alleluia, resiste nabazoguhunga. Du resista gute? Du resista mu kuguma twiyumvira uko Imana twiyumvira. Satani agamije ikintu kimwe mu kudufata
Satani ibi vy'ubukene tubona ntabitangura hariya mu kubura amafaranga, abitangura mu kwenforma wewe uko umubiraba uvyibwira. Murabona nk'ubu dusohotse hanze, umuntu wese usanga ariko aravuga ngo vyaduze vyabuze vyaduze vyabuze badugije. Nivyo mubiboneka, nivyo bene data. Nagira ndakubaza ikintu kimwe, none ivyo bivuze wongera iki mu mpinduka y'abanyagihugu? Uvuze ngo abagore bakino gihe baragoye, ivyo vyongera iki ku bantu bafite ingorane mu ngo? Mbene data, na leta nta ni taxi nta n'ikiguha ngo nuko wabivuze. None winumiye urazi ko abari kintu apana kwinumira gusa, ja mu ijambo ry'Imana banze ubone ukuri. Bibiri bivuga ngo iyo tuvuze tuvuge nk'abami, tuvuge akanwa kacu n'akanwa k'Imana. Kuva nje muri Kristo Yesu ubuzima bw'umuntu narabwaswe. Uyu munsi mfise ubuzima bw'Imana, mfise uburenganzira bwo kubona ibintu nk'uko Imana ibibona. Igihe bitameze gutyo ndiko ndatakaza umwanya, amasengesho, ukwisonzesha ndiko ndatakaza. Nta na kimwe biza kumarira kugeza ivyiyumviro vyanje ishobe kubihinduza ijambo ry'Imana. Amaseminari, amavuta, ubuvugishwa, ivyo vyose ndiko ndatakaza umwanya. Nta kintu na kimwe gishobora kubihindura. Amabiye bompa ntashobora guhindura system y'ubukene yamaze kunyiyubakamo. Igihe mu vyimviro vyawe uziko ukenye, hari umuntu azumva ngo muri no misi vraiment agenda kenye ngo ubukene bwanyibasiye, sawa nta ngorane. Ivyo uvuze ntiwibaza ngo biratakaye, isi imwe mu ntitakaza. Siniko navuga kwatura neza, ndiko ndavuga kuba informé, kuronka ama information mazima y'icyo Imana yakoze muri Kristo Yesu ku buzima bwacu. Imana kimwe cyane. Ikindi cyandiko kimwe, Proverbe 25, muratwihanganira umuyaga ni mwinshi, 25-28 havuga ngo umuntu atitangira mu mutima ameze nk'igisagara gitewe gisambutse uruzitiro. Bene data mwanyumvise? Ndavyizera ko mwanyumvishe mu izina rya Yesu Kristo. Ngo umuntu atitangira mu vyo avuga ameze nk'igisagara gisenyutse kitagira uruzitiro. Bisigura iki? Umuntu atitangira mu mutima ameze nk'igisagara gitewe, nico bita mu Congereza self control. Igihe ariko aravugwa ingwana nshasha zaje, control your mind, control your tongue, control ivyimviro vyawe, control ingene uvuga. Bene data, genda na telecommande yo guhindura shene. Igihe avuzwe shene y'ingwana nshasha zaje z'abana, bufise shene y'imihezagira Imana mishasha yazanye y'abana. Bibiri bivuze ngo umuntu atitangira mu mutima. Bisigura iki? Mu mutima bisigura mu vyimviro. Bene data, nabivuze ngo we nturi pubere, nturi wa mufuko wiyararaho mu rupango. None kubera iki kintu cyose kije urakira mwishengero ngo nda ahirisivi mugabo kandi mwisoko vyaduze ku mugoroba pastor nsengera, oh haleluya, ndakira umugisha w'Imana, okay ntangorane. Muga muri kakanwa kamwe nyene kava mu muhezagiro niko kavamwo kandi no kuvuma. Umuntu atitangira mu vyavuga ngo ameze nk'igisagara gisambutse kitagira amadirisha. Igisagara kitagira inzitiro kiba kimeze gute? Umuntu wese ashaka kugira kaka arinjirayo. Umuntu ashaka kujeta agapapuro yanywemwe amazi, akacupa kakinjwa catayo. Umuntu yagize kugigitumbura akwema agatumbura gaheze acata muri iyo nzitagira. Umuntu akeneye kunywa itabi aja mu nzitagira uruzitiro. Inyabu zabo ziyo ziba, imbwa zabo ziyo ziba, ziza kuba mu gisagara, okay, mu nzu itagira amadirisha n'imiryango. Nje gituma inzu yo bariko barayubaka itarahera babanza kubaka uruzitiro kugira ngo ntagire umuntu azarinjira. Imana kimwe cyane. Ubwo ruzitiro rero ni vyiyumviro. Igihe cyose ndiko ndiyumvira ko Imana inyiyumvira ndiko ndubaka uruzitiro. Igihe ataruzitiro ufise biragoye kubaka inzu y'indani. Mon frère, sindigira mbona abantu bubaka chantier ataruzitiro ruhari. Babanza gukorotira n'amabati. Bakeneye ko ibintu biri indani bizogira umutekano. None mon frère, iyi meditation de la parole ni fondation y'ubuzima bw'umukristo. Imana kimwe cyane. Alleluia. Reka tugarukire hano tuzobananyira fa prochaine ni série ndende. Ndashaka ivyumviro vyinshi cyane byo kubaganiriza ko. Ndashima Imana kubw'uno munsi, ndashima Imana yashoboye kubaganiriza bitari bike.
ndashima Imana ko ku buzima bwanyu hazitiye. Ndashima Imana ko ama influence yose aza mu buzima atabatuma mwiyumvira biriko biraba. Ndashima Imana ko amataka aza ku buzima bwanyu adatuma muganiriza abantu amataki, ariko abantu mubaganiriza ubutumwa bwiza. Mu izina rya Yesu Kristo niho nsenze kandi nizeye. Amen.